kuri igenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka w'2021 ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi bidukikije bwatunganije ikiganiro kugira ngo bumenyeshe abarundi na cane cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata uko ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 byagenze hamwe naho imyiteguro y'isizeni ya mwaka wa 2021 ishira ya 2022 igeze. Twibutse ko ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ishira ya 2021 byaranguwe hisunzwe intumbero nshasha ya leta yo gutunganya gushasha igisata c'ikawa. Iyo ntumbero nshasha ikaba yemejwe na leta ku igenekerezo rya mbere mu Nyonyo umwaka w'2019. Iyo ntumbero nshasha yo gutunganya no guteza imbere igisata c'ikawa ikaba yakurikiwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/1 ryo kuwa 7 umwaka wa 2020 rishiraho urwego rwa leta rujejwe guteza imbere igisata c'ikawa ariwo ODECA. Urwo rwego rumaze kujaho warakoze ibishoboka byose kugira ngo isizeni y'umwaka w'2020 ushira w'2021 igende neza. Ukaba wakoreye ku matonorero yahoze akoreshwa n'amasogestar hamwe n'ikoborero Sodeko Buterere. Mw'isizeni y'umwaka w'2020 ishira y'2021 amatonorero agera ku 270 yegukira amashirahamwe 57 akaba ariyo yashoboye kwegeranya umwimbu w'ikawa. Abarimyi bose bashoye ikawa yabo haba ku matonorero ya ODECA yaba ku makoperative y'abarimyi b'ikawa hamwe n'ayabikorera utwabo barashoboye kuronswa agahembo kabo kandi ku gihe ku giciro c'amahera angana 550 ku kiro c'ikawa nziza bita A n'275 ku kiro y'ikawa bita B. Ikawa yose yahinguriwe ku matonorero yarajanwe mu makoborero kandi irahingurwa. Twokwibutsa ko ku matoni 136,792 y'ikawa y'ibiturumbwe yari yitezwe, habonetse amatoni 73,222 n'ibijana ni ukuvuga ibice 53 kw'ijana. Ahanini bikaba byavuye kwihindagurika ry'ibihe. Ikawa ishoka hanze yashoboye kuboneka muri isizeni y'2020 ishira y'umwaka wa 2021 ingana amatoni 15,054. Igikorwa rero cyo gushora iyo kawa kiri ku musozo. Gushika ku igenekerezo rya 12 ndamukiza 2021
amatoni angana ibihumbi 14 n'amajana 646 n'ibiro amajana 590 niyo amaze kudandazwa ku giciro c'amadolari y'abanyamerika ibihumbi amajana 650 na 2,696 n'ibice 44, ni ukuvuga amafaranga y'amarundi angana miliyaridi 66 miliyoni amajana 667 n'ibihumbi amajana 556 n'amafaranga 29 y'amarundi. Urwego odeka rukaba rumaze kudandaza amatoni angana ibihumbi 4 n'amajana 529 n'ibiro amajana 7 ku gaciro k'amadolari y'abanyamerika angana miliyoni 11 ibihumbi amajana 556 n'amajana 828, ni ukuvuga amafaranga y'amarundi imiliyaridi 21 miliyoni amajana 888 n'ibihumbi amajana 825 n'amajana 928. Amafaranga yari yasabwe kugira ibikorwa by'isizeni y'ibihumbi 2020 ishira 2021 bishobore kurangurwa yangana imiliyaridi 43 n'imiliyoni amajana 455 n'ibihumbi amajana 834 n'amafaranga amajana 3 ay'urwego odeka rwakoresheje angana imiliyaridi 29 miliyoni amajana 440 ibihumbi amajana 290 n'amajana 486, akaba agenda arishurwa uko ikawa idandajwe. Ayamaze kwishurwa angana imiliyaridi 29 miliyoni amajana 2 ibihumbi amajana 448 n'ijana 172. Twamenyesha ko hakiriho ikawa za nyuma zamaze kudandazwa ariko zitarariwa zifise agaciro k'amafaranga agana n'imiliyaridi 3 imiliyoni amajana 495 ibihumbi amajana 930 n'amajana 618, mu ntumbero yo kubandanya hatunganwa neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa y'ibiturumbwe. Leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa ishogwa mu matonorero yose igurwa uku ukurikira: ikawa nziza bita Cerise A izogurwa amahera amajana 7 ku kilo. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Cerise B izogurwa amahera amajana 350 ku kilo. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abene igihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka wa 2021. Ari naco gituma dusabye abariko barakira umwimbu w'abene igihugu kubyitegurira hakiri kare.